Mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Rhapsody de Réalité, turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 13 ukwezi ruhuhuma umwaka wa 2026. Ijambo ry'umunsi: kubaho hejuru y'ububasha bwa Satani. Murashobora kujana nanje mu gitabo ca Luka ikigabane caho ca 22 ku murongo waho wa gatatu. Haravuga hati: Satani yinjira muri Yuda ariwe Isikariota, yari mu gitigiri ca bamwe 12. Yuda Isikarioti yari umwe mu bigishwa 12 ba Yesu. Yaragendana na Yesu, yumviriza inyigisho ziwe kandi yarabonye ibitangaro vyiwe. Ariko Yuda yarafise intege nke, yakunda gufata ibitari ivyiwe. Ivyo vyugururiye umuryango Satani, aca atangura kuganza umutima wiwe. Bibiliya itubwira ko Yuda yari umubitsi w'amahera mu gikorwa ca Yesu, kandi ko yiba amahera yo mw'isandugu. Murashobora kubisoma muri Yohana ikigabane ca 12 ku murongo waho wa gatandatu. Ico atamenye nuko Satani akoresha intege nke z'abantu n'ibicumuro bakunda gukora kugira ngo abagenzure kandi abarimbure. Yuda yiyumvira ko ari inkerebutsi, ariko mu vy'ukuri yariko arijana mu gusenyuka. Ivyanditswe birerekana ko Yuda yagiye ku bakuru b'Abayuda abemerera guhemukira Yesu. Igihe yajanye abasirikare kuri Yesu, yamuhemukiye amubona. Yesu aramubaza ati: Yuda, mbega utangisha umwana w'umuntu kumusoma? Ivyo murashobora kubisoma mu gitabo ca Luka kigabane caho ca 22 ku murongo waho wa 48. No muri ico gihe Yuda ntiyicuza, ariko igihe abonye Yesu aciriwe urubanza rwo gupfa, niho yamenye ububi bw'ico yarakoze. Yuzuye umubabaro no kwihebura, Yuda aragenda arimanika, yarazimiye burundu. Uko niko Satani akora, abanza guhendahenda abantu, abatera ishari n'urupfu gushika aho batacibona mu kuri, abashora mu bikorwa batumva neza, kandi bagafata ingingo batagishobora kwisubirako. Yuda ntiyigeze ashaka kuba umwicanyi, ariko icaha ni inzira idafise umutekano. Nimutekereze neza abantu benshi bo muri iki gihe nka Yuda, bazimira kubera umutima wo kuronka vyinshi, ishavu, gusambana canke ishari. Abicanyi benshi, abasuma n'abantu b'inkozi z'ibibi barafise imiryango, abavyeyi canke abana bakunda, ariko barakora ivyaha bikomeye hanyuma bakibaza bati: ni kubera iki nabikoze? Abantu bashobora gutegwa n'inyosha mbi zitaboneka igihe bemeye ivyifuzo bibi. Nico gituma ari ngombwa cane kurinda umutima wawe. Ntureke umutima woye kuronka vyinshi, ishari, gusambana canke ishavu bigufate. Uzuza umutima wawe ijambo ry'Imana, wiyegurire mpwemu yera. Uko niko uzoguma kure ya Satani, kandi uzobaho hejuru y'ububasha bwiwe, ugendera mu bugororotsi no mu kuri. Isengesho. Data mwiza, ndagushimiye kubera umuco w'ijambo ryawe no kubera igikorwa ca mpwemu wawe. Bimpesha kugendera mu bugororotsi no mu kuri. Umutima wanje wuzuye urukundo rwawe, kandi ivyiyumviro vyanje birahuye n'ivyo ushaka. Ndiyamiriza ububasha bwose bwa Satani, kandi ndagendera mu bwenge, mu butungane no mu bubasha bwa mpwemu yera. Mw'izina ryera ndabisenze kandi ndavyizeye. Amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo
umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ry'iwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana. Ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo, twakure kuri 61 40 ubusa 14.